ndafise kibazo biramaze gushika ukagendera umukurambere ushaka ubumenyi ubwenge no gutahura birushirije. Iyo nibaza yuko iyo tugendeye umuntu akuze umutama akatwigisha akatubwira dukuramo ibintu byinshi. Naragendeye sokuru aranganiriza, ariko kandi no mu gikorwa c'Imana narigeze gufata abakozi b'Imana twakorana igikorwa ndabajana ahantu kubonana n'ibikorwa n'abakozi b'Imana barongoye ibikorwa bitandukanye bateye imbere canke bagize ivyo bashobora kumenya. Twicara ku birenge vyabo turabumviriza turababaza ibibazo. Muri ivyo havuyemwo ingingo nyinshi dushobora kumenya ingene twitwara muri kino gikorwa. Ndashima Imana yuko yadushoboje kuba ku birenge vy'abantu kugira ngo twumvirize, kandi kumviriza bigutuma utagwa mu isanganya abandi baguyemo, canke bikagutuma ahubwo iterambere ryawe rinyaruka kurusha uko wokwibaza ngo ni wowe bivumbuye canke ni wowe bitanguye. Uno munsi rero tuza kuganira, turagendera umutama umwe muri Bibiliya. Haleluya. Umutama muri Bibiliya tuza kugendera araza kutuganiriza atubwire kuva mu buto bwiwe. Hanyuma hari ikibazo kimwe tuza kumubaza, kandi ico kibazo araza kukitwishura. Uwo tugomba kugendera uno munsi umuntu yitwa Dawidi. Dawidi yakuze ari umwana umwe mu bana 8. Se wiwe yitwa Esayi. Dawidi yakuze ari nyuma y'intama mw'ishamba. Mw'ishamba iyo yarari nta wundi muntu baba bari kumwe, yari kumwe n'intama ariko kandi akikujwe n'ibikoko. Muri iryo shamba arimwo ari wenyene ari akana gato yize guhimbaza Imana ku giti ciwe. Yize kurondera Imana ku giti ciwe. Hagati mu mabingira, hagati mu bikoko bishobora gutwara intama yararongoye, yize gusenga, yize kwizigira Imana, yize kuba umuhizi, ariko kandi yize kuba umwizigirwa kuvyo bamujeje. Dawidi ubuzima bwiwe yabaye ubuzima bwaho umenga ari kure y'abandi, ntari hafi y'abandi, ari kure. Baramurungitse kure, ariko kandi bari bazi ko ashobora guhura n'isanganya, ariko inkomezi aho yazikuye ni mu buryo yegereye Imana mwibanga, agahimbaza Imana, akarondera Imana umutima we wose. Dawidi muri iryo banga yararimwo, aho hantu mwibanga, aho hantu mwishamba, yize kuvuza indirimbo atari ko azivuza kugira ngo abantu baze gukoma amashi. Yize guhimbaza atarindiriye ngo kubera ikimutishura. Yize guhimbaza atari ko arondera show, ariko ariko arondera guconnecta n'Imana yiwe. Dawidi muri iryo shamba ntiyaririmba kugira ngo abantu bumve ko afise amajwi meza, habana mba. Ahubwo ubuzima bwiwe bwose yari yabuhaye guhimbaza Imana, gusenga, kwegera Imana. Ubucuti bwe n'Imana bwari bukomeye. Ntiyabikora kugira bamubone, ntiyabikorera muhira, ntiyabikorera mu mashengero cyangwa mu mabarabara, ariko yari afise ubuzima bw'ibanga budasanzwe. Dawidi ubwo buzima bw'ibanga yari arimwo nibwo bwamuhaye inkomezi no gushobora kurinda igihe indubu canke intambwe iteye umukuku. Dawidi ntiyahunga, yarazi ko Imana himbaza, Imana asenga ari ukuri. Yahangana n'intambwe, si inkomezi ziwe, ariko yaraza inkomezi ziwe ziva. Vyamuha kurinda, vyamuha kwizigira Imana mu buzima bwiwe bwose. Yarazi kuzigama umukuku bamujeje, ntiyari uwiwe, yari uwase, ariko kandi kubera se yabimujeje aravuga nti sindabiheba,
yari umwizigirwa mu byo bamujeje. Dawidi yakuze muri ubwo buzima. Imana ibona ubwizigirwa afise, ibona umutima wiwe, ihagurutsa umukozi w'Imana Samweli ati genda kwa Isayi, hari umuhungu nza kukubwira, umuhezagira b'umwami. Samweli aragenda ashika kwa Isayi. Isayi amubonye aragira ubwoba kuko Samweli yarakomeye gose, yaruvugishwa n'Imana kandi yari umuhereza akomeye. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo ashitseyo arabwira Isayi ati mpamagarira abahungu bawe, hari umwe Imana yavuze ko nza guhezagira ab'umwami. Isayi ahamagara uwa mbere, yari umuhungu akomeye. Samweli ariko aramuraba aravuga ati n'uyu nta wundi, ariko ashitse Imana imubwira ati suyo. Azana abahungu bashika 4. Imana iramubwira ati sabo. Hagera igihe Samweli arazazanirwa. None ko Imana yandungitse nkaba ntashoboye kuronka uwo mpezagira, ni biki? Arabaza umuryango ati none nta bandi mufise? Iyumvire, nta bandi bari bafise. Dawidi hari harageze igihe baramwibagira, baribagira kwabaho, baribagira yuko ari umwana wo muri urwo rugo, kuko yari kure hariya. Ati nta wundi mufise? Se ati ndamwibutse, hari agahungu kari kuragira. Samweli ati simva ngaha mutamuhamagaye, ntidufungura atabanje kuza. Badepesha konvoi ikomeye gose igiye guhamagara nde? Bamusanga muri bwa buzima bwiwe bwo guhimbaza Imana. Haleluya. Imana yabonye umutima wa Dawidi igihe atamuntu n'umwe ariko aramubona. Mugenzi, Imana irakuzi iyo uri mu ibanga. Imana irazi ubuzima bwawe bwo mu ibanga. Ntibikenewe ko wivuga, ntibikenewe ko utera induru, ariko Imana irakuzi. Imana yabonye ngene Dawidi ariko yitwarika intama za se. Imana yivugira yonyine iti no. Uyu muntu ntiyoguma inyuma y'intama, ahubwo naje ndafise intama, nifuza yuko ndagirira intama. Wimukura inyuma y'intama imujana kurongora Israeli ihanga ry'Imana. Ashitse Imana icibwira Samweli ati nguyo haguruka umusiga amavuta. Urabona aba bavukana, urabona hari inyuma, bariko baramuraba ariko asigwa. Mugane wo wamuririmbye ngo bose bagira iki? Bose babireba. Haleluya. Arasizwa amavuta, ahitsizwa amavuta yo kuba umwami azorongora Israeli ihanga ry'Imana. Dawidi akiri muto aheje gusiga amavuta, nagomba kubabaza, hajya yaciye yambikwa impuzu z'ubwami acaba umwami. Igitangaje, ahejeje gusigwa barafunguye hamasubira mu ishamba. Asubira mu ishamba, asubira kuragira intama, asubira guhura na bya bibazo nyene vy'indubu vy'intambwe, aho yamakanuye mugabo yizigira Imana mu masengesho. Birantangaza kino gihe abenshi dushaka ahantu hagaragara, dushaka gukora ibintu bigaragara kugira ngo abantu batwemere. Ikibazo cyo kuba mwibanga no kwiherera n'Imana ntikigifisa agaciro muri kino gihe. Amarezo sociaux agwiriye, abantu bose bashaka ama views. Twaratakaje umwanya wo mwibanga kuko atama views arimwo. Ikibabaje nuko hari n'abaja gusenga bagaca bayifotora kugira ngo barondera ama views. Turi mu bihe bigoye. Mbwira mugenzi ati ivyo bintu urabona ko bigoye? Ubona utari mu bihe bigoye? Ngo twariko turagusengera, twari baryamye ku musozi, twariko turagusengera, inyishu yawe irahari. Sivyo Dawidi yabamo. Ubwo sibwo buzima Dawidi yabayemo.
Dawidi nta numwe yamubona, nta numwe yamuhamagara, nta numwe yakoma amashi ariko arahimbaza, ariko Imana yo mu ijuru yari inezerera umutima wiwe. Turi mu bihe aho umuntu aronka utuvuta duke, uwo mwanya nyene agacahaguruka akabwira abantu ati mutanshizeho murakabona. Dawidi yasizwe amavuta acaja hehe? Mwishamba. Asubirayo, asubira muri rya shamba, ariko yasizwe iki? Amavuta. Mu gihe ari wenyene yiherereye, aho ni Imana yakonekta n'Imana, akanywana n'Imana, Imana igashishikara yagura amavuta yiwe. Mu bihe byaheze numvise umuhungu Imana yahaye inzozi, arose arota yabaye umwungere. Bukeye acakoranya inama y'abatama b'ishengero, ati ndafise ijambo ndababwira. Ati tubwire iki? Ndabasabye ndabinginze kubw'Imana, muzi hari ico nshaka kubabwira kivuye ku Mana. Abatama barakorana. Hama umuhungu arabwira ati Imana yampishuriye, yanyeretse arije mwungere wo muri no shengero, kandi ivy'Imana dukwiye kuvyakira uko nyene biri, ntidukwiye kugwanya Imana. Abatama baramubwira n'ubwenge buke buke bati muhungu, ivyo yerekwa waronse ntiturihakanye, kandi n'Imana ishobora kuba yabivuze, ariko bishobora kuba atari kino gihe. Ihangane utegurwe, dusuzume umuhamagaro wawe, hanyuma ico gikorwa nimba Imana yarakiguhaye izo yigushiramo. Uwo muhungu ati mugomba kugwanya ico Imana yavuze. Mwebwe si Imana ibona, kuva Imana ibinyeretse, Imana iri kwibona jewe, rero muko muragwanya ivyo Imana ivuga. Abatama bati mugenzi, twe twakubwiye ingene bimeze, ariko nimba ubona yuko bidashoboka, nturongora hano, genda urondera ahandi urongora. Uwo muhungu n'uno munsi ari mwibarabara. Dawidi yasizwe amavuta, ntiyacagira ishari ryo kubona Sawuli abandanya arongora ubwoko bw'Imana nabi. Yarihanganye, asubira muri ca kibanza nyene, abandanya guhimbaza Imana no kwizigira Imana yo yigenga ibihe. Haleluya. Igihe gikwiye gishitse, Imana imudugiriza amavuta, imudugiriza amavuta. Urazi vyabaye mu kanya gato, amakuru atangura gusirikira ahantu hose, ntibamenye ko yasizwe. Iyo ryabaye ibanga ry'umuryango, nta numwe yabivuze, ariko amakuru asirikira ahantu hose yuko hari umuhungu wa Isayi iyo akoze kwinanga ariko araririmba, yo amadayimoni arahunga. Ngo Samuel ategwa n'amadayimoni, Sawuli, umwami Sawuli ategwa n'amadayimoni. Izo dayimoni zaramukubita ari umwami, yumvira ari ku ntebe y'ubwami, zikamukubita zikamujegeza agatakaza umutwe. Abantu bose barondera hova inyishu. Hari umuntu yavuze ati hari umuhungu nzi, hari umwana nzi wo kwa Isayi, mwo muhamagara yoza akaririmba agahimbaza Imana, uyu mwami yokira. Baca bamudepesha yindi konvwa igenda imukura hehe? Mwishamba. Aza ibwami, yinjira ibwami. Ndababaze, Sawuli ariko aravuza, Dawidi ariko aravuza avugiriza Sawuli. Ndababaze, ninde yasizwe amavuta? Bose barasizwe, gusa hari umwe abirimwo nabi, n'uwundi adashaka kugwana, yiteze igihe c'Imana. Imana itangura kumwinjiza muri pale, imukuye mu ishamba ahiherereye mu ibanga, itangura kumwinjiza hehe? Kugira ngo atangure kwimenyereza. Subira muti kwimenyereza. Atangura kwimenyereza ingene abari bwami batambuka. Hari protokole, bene data, hari ahantu hari protokole, washitse nawe usanga uri kutambuka gutya, usanga watakaje intambuko. Kubera iki? Protokole irahari honyene, irateye ubwoba.
ariko Imana ivuga iti reka ugende kuba urasenga kuririmba no gututumura amadayimoni ariko wige n'ingene ibintu bimeze ibwami. Hari ahantu Imana igucisha utazi kwirikwira kumenyereza. Abavyizera haleluya. Yinjira ibwami atangura kugira iki? Kumenyera. Hari abinjira bafise amapla ameze gutya, hari abavuga gutya, hari ingene bicara, hari ingene bahaguruka, hari ingene batanga amategeko. Ivyo vyose ariko arahimbaza Imana igenda imuhishurira ingene bikwiye kumera. Dawidi umwami aramukunda kuko igihe yaririmba amadayimoni yaramuvamwo agahunga. Turakeneye amavuta yaha abantu bahimbaza Imana, bahimbaza Imana. Ndasubiyemwo, bahimbaza iki? Batari ko baririmbira abantu ariko bahimbaza Imana, presence y'Imana ikamanuka, impwemu mbi zigahunga. Mbega birashoboka? Abavyizera muti haleluya. Birashoboka. Dawidi ni ikimenyetso ciza yuko bishoboka ko wambara amavuta y'Imana, uririmbira Imana, uhimbaza Imana utabikoresheje akanwa n'ubuhinga ariko bivuye mu mutima, Imana igasigwa umutima. Icyabaye nuko umunsi umwe Dawidi yararirimba kwa Sawuli agasubira hehe? Mu ishamba ahiherereye. Hagera igihe umunsi umwe se amutuma kuja kugemurira bakuru biwe bari ku rugamba. Bari bamaze iminsi bahanganye n'ikigabo citwa nde? Inkuru yose murayizi. Ashitseyo asanga bose bari inyegeje n'abakuru biwe bari inyegeje. Bakimubona bati uje gukora iki ngaha wakana we? Ntibamenya yuko yasizwe amavuta. Baribagira ko yasizwe amavuta babona. Ndakubwire, hari abantu bazokwama bagusuzugura ariko ntuhamagarirwa kugwana n'abantu. Iwo si umuhamagaro wacu. Umuhamagaro wacu ni ukwitega icyo Imana yavuze ku bugingo bwacu, tukagenda turondera Imana n'umutima yacu. Ico nico gikuru. Hari abantu bahaguruka baca bagwanya, kweri kutanyemera. Nabo nabonye babwira abo barongoye bati ndabona wewe kutanshira kuri statue. Kweri kutanshira kuri statue? Kweri abandi bose baranshira kuri statue, wewe uri gipingaye. Hitunigana n'abantu. Hari amavuta urondera, uja kurondera ugaca, ayo mavuta nayo mu rumonge. Haleluya. Barakubwira n'igiciro cyayo n'amamesa. Ariko harayandi mavuta atagugwa ngaha, agugwa mu ijuru. Haleluya. Reka kunigana yo n'abantu. Bamubonye bati uje gusubira gukora iki ngaha? Inkuru ndayigire ngufi. Barateba baramwemerera ahangana nande na Goliath. Ibuye rimwe gusa. Haleluya. Ibuye rimwe gusa. Goliath ngo cyari gihangange kinini giteye ubwoba. Aserutse Abisirayeli bose baragenda bagahunga. Nabakababwira ati nimunzanire umuntu umwe gusa, niyanesha twese tubabaja banyu. Ariko raba ivyo Imana ikora. Uwaje mu izina ry'Uhoraho yishe Goliath. Goliath agwa hasi. Kuva uwo munsi abantu batangura kubona amavuta n'ubushobozi buri kuri Dawidi. Ico gihe umwami Sawuli amushira mu ngabo ziwe. Amushize mu ngabo ziwe hatangura kuba the campagne yo kugwana. Harabingwano nyinshi cyane. Ariko ingwano zose Abafilistiya bateye Abisirayeli, Dawidi ariwe arongoye ingabo yamanesha imisi yose. Gushika naho abagore munsi mu abagore bo mu gisagara, Dawidi avuye kugwana ari kumwe na Sawuli, abagore bararirimba. Ariko iyo ndirimbo ndababwira ingene yavuga. Iyo ndirimbo murazi ingene yavuga. Iyo ndirimbo yavuga ngo Sawuli yishe igihumbi ariko Dawidi yishe indiri. Indiri ni ibihumbi byinshi. Iyumvira mu gisagara hose bariko wewe wishire mu kibanza ca Sawuli akanya gato. Muraje muvuye mu rugamba.
abadamu rero kubiryosha ya bamama bene data, murashobora gukora ibintu by'umunezero ariko bigatsitaza abakozi b'Imana. Ndabisubiyemo, murashobora gukora ibintu by'umunezero mugabo abakozi b'Imana badahagaze neza, bakaba bahagaze nka Sawuli. Ibyaciye bikurikira byari ishari. Bari basigaye baririmba mu gisagara cyose Dawidi ni gitangaza, Dawidi nta ngwano nimwe ananigwa, Dawidi yisha abantu indiri ibihumbi n'ibihumbi, ni gitangaza. Ariko ikibazo nuko bariko barakompara. Esprit ya comparaison iriho mu ishengero, kandi ukwija mu ishengero niko yica n'igikorwa c'Imana. Ndabisubiremo. Esprit impwemu yo kugereranya kanaka na kanaka iyo imaze gushinga imizi mu ishengero yica igikorwa c'Imana. Abadamu bati Sawuli ni sawa, ariko Dawidi wowe ni gitangaza. Bose biruka kumugumbira. Mwibaza ko byari kuguma gutyo kuri Sawuli? Kuva uwo munsi Sawuli atangura kumuhiga. Hariho inshuro nyinshi yamuteye icumu ari bwami, ariko aramuririmbira, amutera icumu Dawidi arakwepa ikubita ku gihome. Inshuro zishika zibiri Dawidi atangura guhunga. Umunsi umwe ariko arahunga, Sawuli nawe aramukurikira. Sawuli amukurikiye, hagera igihe nta gisagara yabamwe Dawidi, yaguma ahunga, yabaye mu buhungiro inshuro nyinshi. Umunsi urizina, murindira hanyene ngoma ndahavuge. Umunsi urizina, Sawuli ariko ararondera kwica Dawidi, agenda ngo kwihagarika. Abarundi muracumva ico mvuze? Agenda kwihagarika mu isenga ry'ibuye. Ashitse kwihagarika mu isenga ry'ibuye, urumva aho umwami agiye kwihagarika, baba escorte biwe ntibajana, siko basigara hariya, ariko aduga hejuru mu isenga ry'ibuye ngo yihagaritse aho hantu niho Dawidi yarari n'ingabo ziwe. Ingabo ziwe ziramubwira ziti, nguyu Imana iramukuzaniye. Haleluya. Imana igira neza, imukuzaniye sur un plateau d'or. Nguyu Imana igira neza, umwansi wawe Imana iramukuzaniye, imugushize mu maboko, cumita. Umugabo nawe Sawuli ariko ari suraja ko bita mu Kifaransa, nta na kimwazi, ntamenya yuko Dawidi araho nyene muri iryo senga. Icabaye n'igiki? Dawidi aho kumucumita ntiyumviye amabwire y'abagenzi biwe, ahubwo ngo yafashe ngo ubusonga bw'impuzu yiwe aragakata atana kimwazi Sawuli, akata gace, hanyuma arasubira inyuma arinyegeza. Sawuli ava handi yari yiherereye, aramanuka hanze abasirikare. Ashitse ku basirikare, Dawidi amwereka kaga manyu k'impuzu yakata. Ati Sawuli umpigira iki? Jewe ntaco nakugiriye nabi, ariko uri kungirira nabi umpura iki? Imana yari yakunshize mu maboko, mugabo nanse gukora kubasizwe amavuta. Mbega inyigisho. Abo bari kumwe bavuga bati nakanya keza Imana iguhaye. Nawe aravuga ati naho nasizwe amavuta, n'uyu yarasizwe amavuta. Si jewe nja kugwana ngo ndamukureho jewe ndahaje, ahubwo kuwasizwe amavuta sinkorako. Yarubaha cane responsibility Imana yahaye umuntu. Muri kino gihe uyu muco n'uyu mugenzo uri kuratakara. Umuntu ashobora kuba yasizwe amavuta, ariko kandi Imana itaragera kumukuraho, agakora n'amakosa, Imana ikagushira munsi y'uburongozi bwiwe, agasubira akagira yandi makosa. Abatazi bibaza ngo kubera ariko akora amakosa
ndafise uruhusha wo kumuvuga nabi, kumwararaza no kumushira ku mbuga zose. Uko niko kwica ihamagagwa ryacu. Uko niko kwica amavuta Imana yadusize. Ico yakoze mwumvise, yavuze ati sinshobora gukora ku mavuta Imana yamusize. Mbega mwari muzi yuko binashoboka yuko Imana igushira munsi y'uburongozi butoroshe, butameze na neza, kugira ngo habe ari kwigishiriza. Iki nico tutamenya. Duhama dushaka ibintu bimere nk'uko twe tubigomba, ariko Imana irashobora gucisha munsi y'uburongozi butakorohereza, butameze neza. Mwarumva yuko yategwa n'impwemu mbi, kandi izo mpwemu mbi zamukoresha ibintu bidashoboka, ariko Dawidi yagumye munsi y'ubwo burongozi, anamwereka yuko ugira neza kw'Imana kuruta ishavu n'inzigo. Dawidi amaze kubona ivyo, Sawuli amaze kubona ivyo, yarakomye induru, aravuga ati yo mwana wanje ni wewe. Amwise nde? Byitwa ngo biraheze, ariko ntivyaheze. Ibintu byarabandanije, kugira ndabigire bigufi. Umwami Dawidi arateba arimikwa. Mugabe imbere yo kwimikwa yagwanye intambara nyinshi, gushika naho n'inyuma yo kwimikwa yabandanije agwana intambara nyinshi. Nta mwami mu Bisirayeli yagwanye intambara nyinshi nka Dawidi, ariko nta mwami mu Bisirayeli yanezereye umutima w'Imana nka Dawidi. Nukuvuga ngo Imana yashobora kukunezererwa naho uri mu ntambara. Intambara ntisiba excuse, ibibazo ntibiba excuse, icitwazo cyo kuba umuntu atagendera mu vy'Imana igomba. Yahuye n'intambara nyinshi, yatewe kenshi, gushika naho Imana ivuga iti wewe ntuzonyubakira urusengero, egeranya ibikoresho gusa, kuko wuzuye ko amaraso, ariko umwana wawe Salomo niwe azonyubakira ingoro. Yari yaragwanye cyane, agera igihe intambara zinjira no mu nzu yiwe. Absalom umwana wiwe amwiruka ko agomba kumwica kugira ngo aje ku butegetsi. Dawidi aho kurondera n'ingabo zibe ngo yice umwana wiwe, ahubwo bari wahunga. Mbega umutima. Bibiliya itubwira ngo uyu mutama Dawidi yarangije, tusome mu Vyakozwe n'Intumwa 13 umurongo wa 22 na 36. Ivyakozwe n'Intumwa 13 22 na 36. Imukuye ibahagurukiriza Dawidi kuba umwami wabo. Yabahagurukije Dawidi kuba umwami wabo. Imushingira intahe. Imushingira intahe iti mbonye Dawidi mwene Isayi, umuntu ameze nk'uko umutima wanje ugomba. Mumva intahe Imana yashingiye Dawidi, ati mbonye Dawidi mwene Isayi, umuntu ameze nk'umutima wanje ugomba. Azokora ivyo ngomba vyose. Haleluya. Mbega niko yabaye 36. Yaheze gute kuri 36? Ngo Dawidi, yamara Dawidi mu gihe ciwe amaze gukora ivy'Imana igomba. Mu Gifaransa bavuga ngo David dans sa génération. Haleluya. Eka mumvize gato. Dawidi mu gihe ciwe, mu Gifaransa ngo David dans sa génération. Umwe wese ngaha arafise génération, urunganwe Imana yamuhamagariye gukoreramo. Haleluya. Hari urunganwe Imana yaduhamagaye gukoreramo. Dawidi rero ngo amaze gukora ivy'Imana igomba mu runganwe rwiwe, agira iki? Arasinzira ahambye abasokuruza arabura. Yasinziriye neza, yasinziriye ashingiwe intahe yuko kuva mu buto bwiwe hariya mu ishamba, hariya mu bwigobeko, hariya mu ibanga, Imana yabanye nawe gushika asinzira neza, agihesha Imana icubahiro dans sa génération. Bene data, mumva uyu mutama ataco wo mubaza. Ndafise ikibazo mbaza uyu mutama, kandi nyishu tuyironkera muri Bibiliya. Ndabaza ikibazo, Dawidi nigiki cagufashije, cagushoboje kurangiza neza kandi waciye mu bihe bigoye nk'ivyo? Woduhiye inyigisho yicatumye waciye mu bihe bigoye nk'ivyo, waswe n'umuryango baranakwibagira, utegwa n'indubu n'intambwe,
ubaho ubuzima bubishe bw'intambara, ariko kandi gushika naho intambara yinjira no mu rugo rwawe bagukwirukako, umwana wawe wakwirukako, ariko urangiza neza ushingiwe intahe na Bibiliya. Nigiki Dawidi cagufashije kurangiza neza? Inyishu yiwe iri muri Zaburi. Aha niho dusomera ijambo ry'uno munsi. Zaburi 27 umurongo wa 13. Dawidi yishura ngo, mba narihebuye yo ntizera ko nzobonera kugira neza kuhoraho mu isi y'abakiriho. Dawidi ati najewe ivyo naciyemwo mba naragize iki? Mba narihebuye, naciye mu bihe bigoye, ariko mba narihebuye. Ariko icamfashije nuko nizera kuzobonera kugira neza kuhoraho hehe muri ino si y'abazima. Yarazi ati naho bigoye si kwihebura si umugabane wanje, ariko nzizigira Uhoraho kuko nzobonera kugira neza kuhoraho mu isi y'abazima. Murongo wa 14 acaduha impanuro akavuga ngo, niwitege Uhoraho, niwitege Uhoraho, rema umutima wawe uhumure. Asubiyemo ati niwitege Uhoraho, niwitege Uhoraho, rema umutima wawe uhumure. Ndabisubiyemo ngo nugire iki? Witege Uhoraho. Haleluya. Bariza mugenza uti kweri gucika intege, itege Uhoraho, itege Uhoraho. Haya. Dawidi uratubwiye kweri ati mba narihebuye, naciye mu bihe bigoye mba narihebuye, nafashijwe nuko nizigiye Uhoraho ko nzogirirwa neza muri ino si y'abariho. Birashoboka ko muri ino si y'abazima ugirirwa neza, ariko birasaba ko witega. Ngo twakijwe mu buryo bwo kugira ico witwiteze. Turashobora guca mu bihe bigoye, ariko ngo witege Uhoraho. Dawidi ntiyarondera kuraba abantu, ariko yari afise ikibanza ciwe cibanga. Ikibanza ciwe cibanga. Hariya mu ibanga niho Imana yamusigiye, hariya mu ibanga niho Imana yamuhamagariye, hariya mu ibanga niho Imana yamuhereye inkumvu n'inkomezi ashobora kuja ahabona. Abenshi dushaka kuja ahabona, ariko ubuzima bw'ibanga nta buhari. Nta buzima bw'ibanga, kwiherera n'Imana mu ibanga. Uko ibihe bigenda niko imyanya yo kuja mu ibanga n'Imana no kwiherera izogenda ihera, kuko abantu bazoshaka cyane kuboneka no gukora ibintu biboneka kugira ngo bakomerwe amashi bashimigwe. Ariko umwanya wo mwibanga kubera atanumwa kubona, abenshi bacika intege. Ariko hariya nyene niho Imana igusigira, niho Imana ikudugiriza, niho Imana igushoboreza. Mba narihebuye, ariko nagize umwanya mwiza igihe nari mwibanga, narizigiye kuzogirirwa neza mu isi y'abazima. Dawidi aravuga ngo niwitege, nawe nimba uri kuca mu bihe bigoye, niwitege Uhoraho, rema umutima wawe uhumure, nuko niwitege Uhoraho. Ijambo ry'uno munsi rivuga ngo, nivyo nari guherako ariko nashimye kubiherezako, niwitege Uhoraho. Ijambo rivuga ngo ntiwihebure, itege Uhoraho. Ntiwihebure, gira iki? Itege Uhoraho. Umviriza, kwitega Uhoraho biragusaba kwihangana, biragusaba no kwizera. Ndagomba kuvuga kuri ibintu bibiri gato. Ukwizera niko kukubwira ngo hari ico niteze. Haleluya. Ndizera kuzogirirwa neza, ndizera yuko abizigiye Imana batazomaramara. Ndizera hari ijo nizera, kuko mpamagarirwa kwizera n'umwizigirwa. Ndizera ko Imana yampamagaye ari izonshikamisha. Ndizeye yuko naho nca mu mipfunda iyi nyene nizompagurusa. Ndizeye yuko no kubitwa hasi sinzoherayo, nzovyuka. Ndizera yuko yavuze ijambo iri nyuma yayo kugira ngo irishikirize. Ndizera. Iruhande yo kwizera hari kwihangana. Benshi barizera, baravuga ati ndavyizeye, ariko kwihangana kwabo kukabura. La patience, ukwihangana.
Imana ibwira Aburahamu iti nzokugira sokuruza w'amahanga. Imyaka iragenda. Imana irabona yuko ariko acika intege, iramusohora hanze umunsi umwe, iramubwira ati raba mu kirere hari mu ijoro, raba mbega ntubona inyenyeri, uko ni ku ruvyaro rwawe ruzongana. Imana yashaka kumuha basi agire cette vision, abone iryo yerekwa, arishire muri we, atangure kurindira yihanganye. Ariko Sara siko vyagenze. Sara abona imyaka iramurenganye, abwira Dawidi ati rega byoshoboka yuko atari jewe nzoguha umwana, birashoboka ko bizoca kuri incoreke yanje, umukozi wanje Agar ndamuguhaye. Amara igihe, ariko aramubwira ati genda kwa Hagar. Aburahamu agira intege nke, agenda abonana na Agar, umukozi wa Sara, bavyara umwana yitwa Ismail. Uwo umwana wa Agar ntiyari mu isezerano, si we Imana yari yashatse kumuha, ariko bicishirije ahabo byabananiye kwihangana. Icabaye n'igiki? Nuko nuno munsi genda mugurura amateleviziyo yanyu, murasanga Agar umwana wiwe ariko agwana n'umwana wa Sara. Abarabu uno munsi bakomoka kuri Agar bariko bagwanya Abisirayeli. Intambara itazohera. Kubera iki? Kuko vyananiranye ko wihangana. Ukwihangana turagukeneye muri bino bihe. Abarundi bavuze ngo uheza uheza guhemuka cyangwa kugoka ibigori bikera. Wagose uja kwiba ibigori by'abandi, none bya bindi byawe kuko utihanganye biciye vyera, nawe uri mu gasho. La patience. Mu gikorwa c'Imana ndababwiza ukuri, biradukeneye ko tutizera gusa. Kuko kwizera hari igihe umuntu yizera akaguruka, ukamengana uno munsi nyene. Mana utabikoze ubu ntuzobura Imana. Imana ntituyitegeka, ariko biradukeneye ko twihangana, tukitonda, tukagira patience. Mana igihe cawe. Umumama umwe araza arambwira ati eme, none kuvuga kwihangana, nzokwihangana gushika ryari? Ico kibazo sinzocibagira. Nanje ndiyumvira nti ndamwishure gute? Cyane buka indirimbo ivuga ngo zizigira nkiriho kugeza azonshisha mubiri mbajuru jewe gushika ryari? Nzizigira. Haleluya. Kugeza azonshisha mubiri mbajuru jewe nzizigira Yesu. Muragenda murabiyo ndirimbo ifise ibitero bikomeye. Ifise ibitero bikomeye. Niki gutera kwiheba? Niki gutera kugoka? Niki gutera kuja kwa Agar kandi hari amasezerano ufise y'Imana? Niki gutera gucika intege? Uvuga ngo urizera, ariko kwizera kurakeneye guherekezwa no kwihangana. Badusomere muri Yakobo, muri Yakobo igice ca mbere umurongo wa 3. Havuga gute? Yakobo igice ca mbere umurongo wa 3. Umenye yuko ibigeze ukwizera kwanyu bitera ukwihangana. Ibigeze ukwizera kwanyu bitera kugira iki? Ibiza bipima ukwizera ufise bigutera iki? Iyo unaniwe kwihangana na bya bindi wizera birashobora kudashika, cyangwa ukakira bitari byo. Uwo murongo muwumve neza, mumenye yuko ibipima ukwizera kwanyu bikuzana hehe? Kukwihangana. Umurongo wa 4. Ariko kwihangana gukwiye guhingura igikorwa cyako. Ukwihangana gukwiye guhingura igikorwa cyako, ngo mubone gutungana gose muhinguwe. Mudahagije na kamwe. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre,
afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Ngo birakwiye kukwizera kuba accompli parfaitement, gushitsa igikorwa cako kuzuye kugira ngo mushobore kuba mushitse mudahajije na kimwe. Haleluya. Yakobo 5:11 havuga gute? Ndavuga cyane kwihangana, la patience, kuko uko ibihe bigenda niko abantu batagipatienta. Ndakubaze, uri ku murongo urihangana? Iyo mvuze umurongo abantu bose turabizi uno munsi. Kintu cyose urazi ingene wipanga. Hariho batihangana. Muze murabe. Abari ku miduga, hari abagwana, hari abatukana, hari abasohora ibijambo bibi. Kubera iki? Kutihangana. Raba ibitutsi watutse abapompiste. Kwari kubera iki? Kutihangana. Raba ibitutsi watutse inzego. Kwari kubera iki? Kutihangana. Mbega iyi vertu canke umutima wo kwihangana si camwa campwemu? Kweri kuno munsi kiriko kirabura, kandi biriko bidutwara ahantu habi, yuko bitunanira no kwitwinjira mu masezerano yacu kuko tutihanganye. Dawidi yaravuze ngo mba narihebuye, narizeye ariko nitega Uhoraho, kuko ntazi igihe Imana izongirira neza, ariko narayiteze. Umurizo umurongo wa 5:11, Jacques 5:11. Abihanganye tubita abahigwe. Oh, haleluya. Abagize iki babahigwe nabaki? Abihanganye tubita abahigwe. Abihanganye tubita abahigwe. Mwarumvise ukwihangana kwa Yobu? Mbega mwarumvise ukwihangana kwa Yobu? Mwabonye ibyo Umwami Imana aherutse kumugirira? Warabonye iherezo ry'ibingene ryabaye ryiza? Ingene yuzuye imbabazi no kugira ikigongo. Haleluya. Abihanganye tubita bande? Kandi amasezerano yabo uko bigenda kose arashiswa. Hahiga uwihanganye. Hahiga uwihanganye cyangwa uwihanganye n'umuhigwe. Bene data, sinashaka kurangiza kino cigwa ntasavye abaririmbye ngo baze hano imbere dufate umwanya mwiza wo gusenga. Ibihe vyo kuremegwa, Dawidi yasizwe amavuta ari mu myaka hafi ya 16. Yari afite imyaka 16, yari umwana muto, ariko Dawidi yagiye kuba umwami mu myaka 40. Ariko hagati yaho yinjira kuba umwami naho yasigiwe, ubuzima yabayemo bwari bumeze gute? N'igiki camufashije? Yavuze ngo nanje mba narihebuye, iyo ntizigira kwiyavuze izoshitsa. Haleluya. Iyitampa kwihangana, nagumye niteze Uhoraho. Hari amasezerano sinkekeranya, hari ibintu byinshi Imana yakuvuze ko, hari n'ibindi yavuze ku buzima bwawe, hari ibyo uzi n'ibyo utazi, ariko kikenewe kino gihe nuko twitega Uhoraho. Mbwirira mugenza uti ntiwihebure, witege Uhoraho. Ntiwihebure, witege Uhoraho. Nigiki kidufasha? No mwanya mwiza wo gusenga. Hahandi Dawidi yakura inguvu n'inkomezi. Aha, ndashaka muri kano kanya tuhahonje ko gato. Amen. Tuhonje ngaha. Dawidi hahandi waronkera inkomezi, hari kwinjira indani muri wewe, ugahimbaza Imana, ukayibutsa amasezerano, ukayisaba inguvu n'inkomezi mu bihe wari kurankwa, utukwa, ugira iki? Aha, mu bwigobeko. Hanyuma ucuja muhira ubandanirize mu bwigobeko. Ndabasaye duhaguruke. Haleluya. Baraturongora mu karirimbo, ari wa karirimbo gatangura gufasha kwiyumvira. Wiyumvire nibihe bihe uri kuracamo. Dawidi ati ntiwihebure, itege Uhoraho. Rema, witege Uhoraho. Rema, witege Uhoraho. Reya bosaya sheyamaka. Haleluya.
wature n'akanwa kawe Satana vyumve isi vyumve yuko uzizigira Uhoraho kuko iyo masezerano izobishitsa. Turagiye kuvyatura Satana vyumve yuko nzizigira Uhoraho, sindi mu biyonjorora, sindi mu basubira inyuma, sindi mu batakaza ivyizigiro. Ndaremye Satana uvyumve, ndaremye naho mwaguye hasi ndavyuka ndizigira Uhoraho kuko Uhoraho ari wanshikamisha. Sinihebura, siniheba naho nabonye ibibi ariko ndizigira Uhoraho. Haleluya. Zizigira, zizigira iriho kugeza azoncisha mukirimba zigira iyo senga tangu usenge wature n'akanwa kawe. Ijambo rya Satani siryo rikwiye kuba hejuru yawe. Ijambo rya Satani siryo rikwiye kuba hejuru yawe. Shaya senga ico Satana shaka sico gikwiye kuba ku buzima bwawe. Aturi ivyizigiro ufise, aturi ivyizigiro ufise. Saba Imana yibwire kuyiteze, yibwire kuyiteze. Na ibintu biriko biragorana yibwire. Yeswe turakwizera, niho uca inzira mu bugaragwa, niho uhagurutsa, niho utera intege. Yesu turagushaka, turakugomba, turakwiteze. Yesu senga, saba ukwihangana, saba ukwihangana, saba ukwihangana. Saba ukwihangana. Yesu turagukereye kwihangana kwacu dushikame muri wewe. Mw'izina rya Yesu dushikame muri wewe.
ku buzima bwacu mana ushinga imizi muri wewe turakwizeye mana ziga mu kwihangana kwacu mana aho twacitse intege subira utuvyure vyura ukwizera kwacu. Wananyusenga mwene data aturi vyizigiruse ku mana yawe Dawidi ravyatuye atarabibona bandanya watura aturi cyo witeze kuri yo data reka numva gusenga kwawe mwemba rikarara amasengesho yawe bananyusengera ku bihe sengera ku biteye ubwoba sengera ku byudatahura sengera ku vyatevye vugana kanwa kawe mwemba rikaragufasha umviriza ico mwemba ashira ku mutima wawe senga turaguhaye icubahiro cyose mwamuganza imyanya n'ibihe wabise ubasha kuvyara imwe vyose wabiremye kuba ivyawe mw'izina rya Yesu waremye uri mu kiyaga uremye mu kiyaga vyose birakumvira niba ukoranye abami mw'izina rya Yesu isi nibiyuzuye ni ivyawe isi nibiyuzuye ni ivyawe isi nibiyuzuye ni ivyawe isi nibiyuzuye ni ivyawe ibuka ko Imana ishoboye Imana ntirondeza Imana iraganza niyo nyene vyo atura iciza cyawe imbere y'Imana aturi ivyizigiro mu Mana hari abana mu Mana hariyo mariage harimo kwishirwa amadeni mw'izina rya Yesu mu Mana hari ubuzi mu Mana hari ubwenge hariyo gukira ingwara mu Mana hariyo byose atura utimana ndakwizeye Itege ukiza umutima wawe. Dawidi ntigeze arondera Sawuli, ndago muhezagira abakubabaje, uhezagira wowe widoge mwisengesho ryawe. Aturi vyiza kuri bo muri kano kanya, niyo soko ukira kwawe. Tangura kwaturi vyiza kumukoresha mubi, tangura kwaturi vyiza kwaturi bitaro nka kiriya, tangura kwaturi vyiza kuba kubabaje, niyo soko ukira. Mana turaguhaye icubaro cyose, niwe Mana yacu, niwe Mana iganza ibihe. Turakweretse aho twisi ntambamye, turakweretse abatubesheye, turakweretse abatubabaje, turakweretse abaturenganije. Turabasabiye umugisha, ubaho umugisha mwana, uhezagira ingo zabo, uhezagira imihamagaro yabo mw'izina rya Yesu, uhezagira amakariye professionnel yabo mw'izina rya Yesu, uhezagira impano zabo, uhezagira ingabire zabo mw'izina rya Yesu. Tangura gusenga, bana yubahezagira, senga, hezagira, hezagira umwansi, hezagira umwansi. Aturi vyiza ku mwansi, musabira umugisha, musabira gutera imbere, mwatere kwivyiza mw'izina rya Yesu. Yarabikoze kubw'ibihe, yarabikoze kubw'ishuri Imana yagucishijemwo, yarabikoze kubw'ishuri Imana yamukoreshejemwo. Mw'izina rya Yesu umuhezagire, umuhezagire. Aturi vyiza, nibwo buzima bw'impwemu, nibwo bukristo. Aturi vyiza, aturi vyiza, aturi vyiza ku bansi bawe, aturi vyiza kuba kubesheye.
aturi byiza kuba kugwanije, aturi byiza, aturi byiza. Haleluya. Turabona dusenga. Dawidi yatwibye atarabona ngo mana arihebuye yo ntizigira kuzogirirwa n'Imana mu isi y'abakiriho. Niki wasengeye? Niki wasengeye ubona ko Imana ishigikiye umugambi wayo? Niki wa muri kurasengera? Chature uti ndazi ko ari Imana yanyumvise, uti ndazi ko gusenga kwanje utagusuzuguye, ndazi gusenga kwanje wakumvise, uti ndazi ko mu gihe gikwiye nzobona icyo nasengeye. Bibwira Imana, bibwira Imana, niko n'ibyadufashije atubwira. Mwami ndagushimiye kuri Imana irasuzugura gusenga kw'abera, gusenga kw'abera n'umuwavu kumotera neza, nikimaze gukenguruka mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye kuri Imana yose gusenga kwanje, ndagushimiye kuri Imana izonkingurira, ndagushimiye kuri Imana izokora mu gihe cyayo, ndagushimiye kuri Imana itakengera isengesho ryanje, ndagushimiye kuri Imana idatoranya ku butoni, ndagushimiye kuri Imana itarenganya, ndagushimiye kuri Imana idacegwa, ndagushimiye kuri Imana y'ubushobozi mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oya ntibesha mwene data, ntibesha, ntibesha. Mwizigwa ku ijambo ryayo, ibisubasa ku byaremwe. Amashi menshi ku Mana mu kwizera ko yumvise gusenga kwacu. Amashi menshi n'akaruru, akaruru k'induru imbere y'Imana. Amashi menshi data wumva gusenga kwacu. Uri Imana y'umwizigirwa, uri Imana y'umwizigirwa. Amashi menshi, amashi menshi, amashi menshi, amashi menshi. Haleluya. Imana yabwe icyubahiro. Haleluya. Umugabo ati ndavyumva ndarengegwa ndasenga mugabo hararumva ntariko ndashika. Adoziga ndafasha gusenga. Tinase ndariko nubumenga hari ikirekira cyazibiye. Nubumenga hariho plafo hejuru yanje. Nubumenga nta connection, nta gushika. Isenzo ryanje risahanu ritashika. Nubumenga ndiko ndarengegwa. Tuziganda cyawe. Haleluya. 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 Data nyine icyubahiro, nyine uguhoraho, nyine ubwirana bwose, umuremyi w'isi n'ijuru, ufise byose mu kiganza cyiwe. Celui qui a tout l'élève, umushobora byose ni wowe Mwami Imana. Ni wowe ukuranya imyanya n'ibihe, ni wowe ukingura, ni wowe utuma umuntu apfa, ni wowe utuma umuntu kandi abaho. Tu as le pouvoir d'assujettir toutes choses. Byose byaremwe nawe Mana. Ndakwese umuntu Mwami adoziganza cyaciwe. Aravye mu ijuru kuko ibyo ariho bibarizwa. Aravye ararangamije. Arunamuriye amaso ku misozi yiwe.
ariko mwami ijambo riratubwira ngo utaha kwacu uva kuri wowe wari ijuru n'isi. Ndagomba mwami umukingurire, umukingurire mwami Imana, akubone mu rundi ruhande, uruhande rw'ubushobozi arubone, uruhande rw'ubwizigirwa kuri wewe abibone mwami Imana, uruhande rw'ubutabazi akubone mwami Imana. Imana idacegwa ayibone, Imana itananirwa atayibone, Imana y'impuhwe ayibone, Imana y'impuhwe ayibone, Imana y'impuhwe ayibone. Data nyakubahwa ku ngoma, Data wo mu ijuru, uyu muntu yashe imbere atakamba aduza ibiganza, yaciye mu ngoro yawe arondera wewe, arondera mu nyonga hawe, arondera ukuboko kwawe, arondera gutabagwa nawe, arondera icyo wakora. Reka uyu munsi mwama kubone. Vyaravuzwe, vyarasuzumwe, vyaravugishijwe kuri umwizigirwa. Uyu munsi ukubone mwama, bene data bakubone, bene data ubatabare, ubatabare mu buzi, ubatabare mu ngo, ubatabare mwami mu magara yabo, ubatabare mu migendere n'abandi mwami, ubatabare data wo mu ijuru. Ijambo ryarabivuze neza mwami ngo nta yindi mana ngo yikikoziriya abayiteza atari we wenyine, ni wewe wenyine mwami. Warongera uravuga ngo harahira ibihanga rifise nk'Imana. Aba ntibazanye amahera bafise, ntibazanye amadiplome, ntibazanye imyaka bafise, ariko biyumviye ku curi barakwizera, biyumviye ku bushobozi ufise barakwizera, biyumviye ku mutima wawe barakwizera. Mwami ubatabare mwami, ubatabare mwami. Yesu twiteze intahe, twiteze intahe data wo mu ijuru, twiteze intahe n'indirimbo sha, twiteze umugisha uvuye mu masengesho yacu mwami. Urakoze Yesu, urakoze kuri Imana yo kwizerwa, urakoze kumva usenga kwacu mwami. Uri Imana yacu ibihe byose, uri umukiza wacu, uri Imana yo kwizerwa ibihe byose. Mu izina rya Yesu, amen, amen. Haleluya, Imana ihabwe icyubahiro. Ntiwihebure, haleluya, Imana ihabwe icyubahiro, haleluya. Mwoma iminota itatu tukakira abakizwa. Erega impuhwe za mbere Imana ifise idufitiye ku munyabyaha, idufitiye umuntu atararegwa ibyaha vyiwe, idufitiye uwo izoshira mu itara rya kumuriro kandi yari yarahawe ubuntu bwo kwihana mugabo ntabwakire. Idufitiye wa muntu yama yumvise mugabo adashaka kurekura umutima we ngo ave mu cyaha. Idufitiye umuntu Satani afata uko ashatse akoresha ibyaha by'ubwoko bwose ariko ntahindukire ngo yakire umwami mu mutima wiwe. Uyu muntu turabwo kwifatanya nawe n'ishengero. Ibi dukora twarabibahiyemo, turazigiye twari dupfuye, turazigiye Imana yatugendera, turafite itandukano ry'ubuzima turimo nubwo twahozemo. Dushinga intahe icyo twabonye kandi cyatubayeko, dushinga intahe ubuntu budashira bubonekera muri Kristo Yesu yabambwe. Nicyo gituma ndagusaba ngo aho uri ntugende ko waje. Intsinzi ku cyaha n'umusaraba, inyishu ku cyaha no kwihana no kwizera Yesu yabambwe azira twebwe. Jya Imana yavuga neza ngo harahiriwe uw'ibyaha byiwe byatwikiriwe. Imana ihabwe icyubahiro, haleluya. Reka ngusaba aho uri, uravyumva mu mutima, ntukere umuntu aza kwikubwira, uravyumva mu mutima wawe. Kandi bisigura ngo umunyabyaha kurusha abandi, bisigura ngo wavutse wese yandikiwe agakiza mugabo binjirana ukwera no kwizera. Ndagusaba aho uruduze kinteganza kuno, wizere Yesu, wizere imbabazi zibonekera muri Yesu, wizere imbabazi zibonekera muri Yesu,
wihane wihane. Yesu aragomba kukweza icyaha n'umwanda, icyaha n'ubucafu. Satani araryoherwa ariko aragukoresha ibyaha, ariko Imana iraryoherwa uje kuyizera muri Kristo Yesu. Tuzigaza cyane. Rengera imyaka ufise, rengera ibyo bibaza abagenzi bazovuga ariko baratuvuze ngo barabihevye ubu. Reka nsaba protokoli babafashe gushika hano imbere, ba protokoli babazane bafashe gushika hano imbere. Ariko n'utataritse aze, n'utataritse aze ariruke. Shengera mukoma amashi cyane, mushima Imana ikiza, mushima Imana iharira, mushima Imana iharira, mushima Imana iharira. N'utataritse aze, n'utarinze gutarika urutoki aze ariruka, n'utataritse aze. Yesu aragushaka, Yesu aragushaka, Yesu aragushaka, Yesu aragukunda, ashaka kubohora, ashaka gukiza, ashaka kukwezesha amaraso yiwe igiciro. Zuriruka, zamuriruka kwakira ubwe budashira. Zamuriruka, turabarindiriye. Zamuriruka, 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 zamuriruka. Yesu arabashaka, Yesu arashaka imitima yayo. Nawe nuze zuriruka ingo wakire ubwe budashira, ngo wakire Yesu. Nesha ibyumviro, nesha n'umubabaro w'ubuzima, nesha umubabaro w'ubuzima, nesha umubabaro w'ubuzima. Zuriruka wakire ubwe budashira, irekure mu biganza by'Imana. Ndakwese umuntu wese ari hano ariko yumva umenga yatinye. Ndakwese umuntu wese byanse ko arekura, mwami ngo umugendere nk'uko uteze ibiganza. Wavuze mu ijambo ryawe ngo ndadodora, magaze ku rugi ngo ndadodora. Umuntu yumva ijwi ryanje kugura ngo ndijire kandi ngo dusangire. Mwami ndakwese umuntu wese ari hano, ubandanye umuganiriza, ubandanye gura umutima wiwe, umweke icyiza cy'ubugingo budashira, umweke isoni z'icyaha, awuhabwa icyubahiro byose. Amen. Twifashanye na bene data kandi turabakeje rwose w'ingingo nziza mufashe. Yesu abahezagire rwose, Imana ihabwa icyubahiro. Bibiliya iravuga neza ngo niwatura n'akanwa k'iwawe, myane majambo niwabivuga bivuye ibwina bw'umutima wawe yuko Yesu kitari umwami, bisigura ngo niwemera kwanga icyaha ukaca wizera umutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye uzokizwa. Imana ihabwa icyubahiro. Ni bibiri, ni kwangana n'icyaha ukabisana n'akanwa k'iwawe, ni gufata n'ibyizigiro ushyira muri iki Yesu yakoze ku musaraba ko ari cyo cyonyine gikiza umwana w'umuntu. Imana ihabwa icyubahiro. Aba ntitubasaba amashuri bafise, ntitubasaba amafaranga bafise, nta kintu kimwe tubasaba, tubabwira icyadushikiye ko ari ukwiyana ukwizera. Imana ihabwa icyubahiro. Rero bene data turabakeje nk'uko bitubwira, umuntu arinjira mu isezerano mu kwatura ikiri ku mutima wiwe, aricyo kwihana no kwizera. Rero ndabasabe umuntu hiza amatwi ariko mubwire Imana imitima yanyu mukoresha akanwa kanyu, munavugana amajambo uti Mwami Imana nje imbere yawe kugira ngo nihane ubuzima bw'ibyaha,
ndizera ko wazanye Yesu mu isi kugira bambwe azira ibyaha byanje, none ndamwizeye ko nanje yampariye, ndakimba waziziwe umutima wanje, kandi izina ryanje urifute mu gitabo cy'imanza, uryandike mu gitabo cy'ubugingo, umemhemuhera angire mushasha, ambyaro bwa kabiri kubw'ibihe byose, mu izina rya Yesu, amen, amen. Amashyi menshi, amashyi menshi, amashyi menshi, haleluya. Reka dusabe, murabona ujya muntu hagiye umugabo ari nyuma yanyu arifuza kugenda kubaganiza gatoya, mukurikire mugabo nk'umwige amashaka guhitana agashakoshi kiwe kugira ngo bace batwara, ujya mugabo mukurikire arafite amajambo ajya kubabwira ko baremesha. Yesu abahezage cyane gose. Félicitations. Turashaka kubyaguruka nk'ishengero tukarangiza dushimana kubw'ijambo, dushimana kubw'ubugingo budashira buri muri twebwe no kubwo kongerwa ibyizigiro. Mwami Yesu tuguhaye icyubahiro, we waduhaye kukumenya, ni waturondeye kandi waturonse, aho kandi watweretse inzira nziza yo kuya no kwizera. Tugushimiye ijambo ryaje gutunagura no kuduha ibyizigiro kuri wewe mwami, kw'ibihe naho byoba bibi ubu bibona kandi ugomba kuzobihindura mu gihe gikwiye. Mwami turagushimiye ingene habaye gukomezwa, turagushimiye ingene habaye gusubizwamo ibyizigiro, turagushimiye ingene habaye gusenga, turagushimiye ko umuriro wakije muri twebwe, uhezagira umuntu wese ari hano mwami Imana, uhezagira ingo, uhezagira ubuzi buri representer isi, mwami umuntu wese umuhezagire, kandi mwami Imana uhezagira iko biri imbere cyabikorane cya premide mu kinama, ndetse n'indwi y'akazi tugiye gutangura ejo, umuntu wese umuhezagire, ushe guhabwa icyubahiro muri byose na hose, amen. Yesu abahezagire gose, mugire Imana mwiza.